ndabizi nubwo wigirisha uri umukunzi wa Yesu none nk'ubu guhema atamusonga ufise ukabumira ibiharage n'umuceri nibihusha inzira yavyo ukabunyaryama ugasinzira ukaba ufise apeti ukasimirire neza niki co kuza gushimira Imana eka ndababwira muri Yesaya 55:5 umurongo wa 6 kugeza ku murongo w'indwi haratubwira ngo niyondera uhoraho bigishoboka kabonwa nimwumambaze akiri hafi umunyabyaha nareka inzira yiwe ugabitanya ariko ivyiyumviro vyiwe agaruke kuhoraho nawe aramugwirira ikigongwe agaruke ku Mana yacu kuko ikunda guharira ni muri iyo mvo rero ababwirizabutumwa bwiza bikangurira n'ubugorozi twabateguriye igikorane ciza cane ibyiza bizoba biriyo birarenze ico nakubarira ni kimwe kudahaba n'uruhombo rugeretse ku wundi ico gikorane rero kikazobera muri sare ya Etesi mu Kamenge kikazoba kw'ikenekerezo rya 3 ukwezi k'umunani uyu mwaka turimo kikazotangura isaha 2:30 mu vyigwa twabateguriye rero hariho ubuhanuzi bwa Daniyeli uburyo bwiza bwo kwitungira amagara meza ubukristo nyakuri hamwe n'ivyigwa by'umuryango muzima sha nababwire kubasiba ni ukwihombera n'ukuri kandi twubukanye ko gucerwa bitemewe karibu rero ntidushaka kuryoherwa twenyene